ndabaramukije abakunzi bimbonesha kure canke uko kwita kino kinyamakuru cacu Agos TV. Ni Divan Dushime, ni ikiganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe nkuko musanzwe bimenyereye. Simba ndije nyene uno munsi mfise umutumire nibaza yuko hari abamuzi ariko kandi kubatamuzi yitwa Chancel Bamuhaye. Niba nimba ntihenze izina neza Bamuhaye nibaza yuko ikirundi musanzwe menyera ingene kimeza tabwa tuzoguriko ego ndagwaye ikaze Chancel. Murakoze cyane. Mugira tutangure twumvise ikiganiro turimwo ni ingabire yawe. Kubwawe ingabire isigurike? Kirahava kinanira gusigura ariko ico nemeza co ingabire twese turazifise. Ingabire twese turazifise ariko rero ku ikigoye kumenya no kumenya ati mfise ingabire yahe canke maze kuyimenya no yikuza gute no developa gute ego niko numva. Ingabire rero nkekari ka kantu kadasanzwe umuntu aba afise gashobora kumugeza kure canke kakageza kure abandi biciye kuri we. Dufatiye ku vy'uno munsi abantu bamwe bakuziko kuba batamuzi asanzwe ari cyane mu gufasha ijanye no gukingira agateka k'abana. Waraciye mu bintu bitandukanye, uraba cyo bitango mu enfant journaliste. Uno munsi ugerageje kuraba ibikorwa uri kurakora surtout ibijanye no kwitanga mu gukingira agateka k'abana. Bega twovuga ko kuri kubwawe ico twokwita ingabire, ico twocita ingabire canke we ubwawe urayita ingabire? Ndavyibaza naje ndizera ko yoba ari ingabire kuko dufatiye kuri kujyana nabivuze ni benshi twabicanye mw'ivyo. Kuba umuafa journaliste canke umwana yimenyereza umwuga wo kumenyesha amakuru hama akacaza arashikiriza ibiganiro canke yandika amarticle canke inkuru zivuga agateka k'abana, ariko si twese uno munsi ndiko ndakora bariko barakora nk'ibindi ko ndakora. Rero je novuga yuko yoba ari nk'ingabire. Dufatiye cyane kandi kino cuko witangira turakunze kubona werekana nk'abana babagwaye abantu bakegeranya uburyo akagira igikozwe cyane. Dufatiye kwico cyane cyo gufasha canke kwitangira abana cyane ico kuri wewe ubona nubwo tuvuga ko waranditse canke urandika ico nawe kuri wewe ugerageje kubiraba mbega yobera ingabire ufatiye kuco wavuze ingabire sigura? Je no vyita ko ari ingabire kuko ivyo ndabikora nkuko navuze ati ingabire irashobora kuba ari ca kintu wewe ufise mugabo kigahindukira wewe naho kitoguteza imbere, iyo ngabire itoguteza imbere mugabo ikagira icihinduye ku buzima bw'ubu canke uriye. Rero ni muri iyo sense navuze yuko navyone ari ingabire kuko biciye kuri jewe mba namenyekanishije abo bana, mba natabarije abo bana. Hari abana bakira, hari abana baronka ibikoresho by'ishuri, hari abana bafashwa mu buryo butandukanye byaciye kuri jewe. Bari abantu usanga bavuga bati rero je ntangabire mfise, sinzi gutamba, sinzi kuririmba, sinzi gucapa. Kubgaho urumva no gufasha canke kwitangira abandi nayo nyene yo kwitwa ingabire? Byo kwitwa ingabire cyane kuko si twese tubishoboye, kuko no gwa nk'akarorero gufasha turazi yuko twese gufasha bisaba uburyo, bisaba yuko tuba dufise amahera, ariko hari abantu bafise amahera n'umurengera wayo mugabo batabikora. Ariko twebwe ugasanga twebwe nta n'uburyo twifitiye ariko turabikora. Urashobora kumobiliza canke kwegeranya abantu tugire ico dukoze kuko no muntu. Byatanguye ryari ibyo gukunda cyane ibijanye n'agateka k'abana? Hari abantu bavuga bati turaharanira agateka ka muntu, ariko wewe uvuga uti reka ndabe kiriya gice c'abantu menga ntibaboneka cyane abana. Byatanguye ryari kugira no musi tuvuge tuti bimugejeje no haraho bimugejeje, hariho ibyo ari karakora kugira ngo abana bashore kugira nubwo atari bose by'ukuri ushikira kubera ko mbura uburyo. Byatanguye ryari, byaje gute?
rimwe na rimwe niho nama ndavyiyumvira nkavyibuka kuva nkiri umwana hari igihe wasanga bishitse nkafata nk'impuzu nkayigabira uwundi muntu ariko muhira ugasanga birashitse nk'umunsi ntibabikunze ntibabibonye neza aho kurumva hariho ahantu baba bazi yuko ugabira umuntu impuzu kuko yatabutse ugabira umuntu impuzu kuko yakurenze mugo kugira wumve yuko wofata muri ya yinduka icambara urabonye umwe ayikeneye ukavuga ati ndayimuhaye si byatwese rero novuga yuko muri ico gihe narabikora mugabo sinabona iyo bija niyo biva n'ivya bintu babikurimwo mugo utazi ivyo ari byo rero novuga neza ko natanguye kubikora bivanye nayo mahirwe nagiye ndaronka yo guca ahantu hatandukanye bavuga iby'abana nkamenya neza ati abana ibihanze abana n'ukungene twoshobora kubatabariza ubwo bumenyi bwose rero nibwo novuga ati bwatumye bukuza ino mpano yanje yo gufasha yo gutabariza ego ibikorwa no munsi uri kurakora hari abantu benshi bimaze gukorako harabona benye bati bariko baravuga ku bijanye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi zo bitangwa mu marezo sociaux za Instagram n'ahandi ati nukuri Imana iguhezagi ku bwawe no munsi ibintu bikorwa uri kurakora bifise isiguri yihe mu buzima bwawe bimaze gushikana hehe byobonekera n'abandi jewe ku bwanje novuga yuko bimaze kunshikana kure kuko hariho nk'abantu usanga n'ubu yaranze ugasanga ni umuntu nyene nahora mvuga ati ni umuntu adasanzwe w'umwubahwa kuko n'ubuheruka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hari umunsi wari wahariwe gufungurira abana ku ishuri wahimbarijwe imuhinga ishirahamwe ryiwe barantumira ndavuga naba barankurikirana naba baranze naba barahokonesa yuko hariho ico nanje jewe umwana muto yavuye mu Kayanza ariko araterera ku bandi bana b'igihugu urumva nk'ico ni cambere bimaze kunshikana rero urumva hariho nkaho nshobora kuja kudodora ugasanga ntibansubije inyuma kubera ico conyene yego urumva ku ruhande rw'iwanje nivyo byarantejeje imbere ariko sinokwibagira barya abana yahora adatambuka kubera ingorane yagize z'ukuguru ingwara yagwaye mugo no munsi atambuka akina nk'abandi bana urya mwana yarababaye afise timere mu jisho mugo no munsi akina aja ku ishuri urya mwana yari bitakunda ko atambuka kuko yafashwe nabi kuko byagize ingorane zicanke ziriya mugo no mwanya twenga umwana atahora twenga kubera ibibazo yaciyemwo kuva akiri muto mugo no munsi ukabona arakumwenyuriye vyonyene kubera wamuhinduriye ubuzima kubera wagize ico ukora ku buzima bwiwe barya abana bataronka amahirwe yo kuja ku ishuri cane je mfasha ku bijanye n'ishuri abana babatwa mugo no munsi akaba ari ku ishuri uno munsi akaba ari arahiganwa nabarya abandi bana bobo byose babifise kandi ugasanga vyitwaramwo neza arabuwa mbere arabuwa kabiri rero ivyo navyone biri mu bintu mvuga ati binshimishije maze gushika kuno munsi uvuze ngo ibimaze gushimisha ni kiye kintu umaze gukora ufatiye kw'ivyo nyene ukora byo kwitangira abana cyane mu gateka kabo kikakunezereza ukavuga uti Imana no kurirakomeye kubwino ngabire yamaye ikintu nkeka kimaze kunezera ni umunsi naronka agashimwe yitwa Oni volontaire ni igisata kiraba abakorera bushake ca Oni ngaha mu Burundi bampamagara bambwira ati bivanye ku bikorwa wakoze mu mwaka w'2019 akagashimwe turakaguhana wiyumvise gutewe munsi nkuko nabivuze birangora kuko urumva jewe hari genda bikora nkuko numva umenga ni devoir bijya mba ndiko ndakora nkuko twese naho tutabikora tubwirijwe gufasha mugenzi wacu tubwirijwe kuba ufise ikaramu zibiri mu gukamenya uko ari ukundi atayifise kandi bahava bamwirukana ku ishuri ukavuga ati reka ndayimuhe Roje nabikora nkuko umenga ni itegeko ni devoir indimwe muri jewe mugabo akaba abandi babifata nk'ibidasanzwe rero byaranezereye uwo munsi bampamagara bambwira ati
umunsi munaka tuzogushikiriza agashimwe bivanye n'ivyo bikorwa ukorera abandi. Chancel, hari abakubona benshi no munsi watubwiye ati jewe kino ndafata nk'ingabire cyo kwitangira abandi, cyo kwitangira agateka k'abana, ariko kandi twibagire ko turi mu biganiro cyitwa ingabire yawe ubutunzi bwawe. Mbega uno munsi ugerageje kuraho wovuga ko bino uri kurakora bikubeshejeho ku buryo bwo uvuga uti nukuri ndashima Imana ko ino ngabire mbeshejeho mu biboneka kandi bishobora kubonekera n'abandi bakavuga bati Chancel nukuri ubu boss buramwisha. Mvutse ngo iki kibazo mu kucishanza kuvuga ati ego canke oya byose birashoboka. Kuko sinovuga yuko tindageze kuri gwa rwego uno munsi ibindi ko ndakora bintungishije jewe Chancel oya, ariko kuko nkuko ndabikora ababikurikirana bakunda kunkurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, jewe ngize appel canke mpamagaye abantu byo bitangwa ni fundraising, ivyo nyene byo gukusanya uburyo kwegeranya uburyo bufasha umwana ubu canke umugwi w'abana. Mvuga igitigiri iti dukeneye amahera ngana uko nuko kwa muganga niyo babambwiye iti niyo azofasha kugira uwo mwana amuvure. Rero kugira mvuge ngo nivyo bimbeshejeho muri uno mwanya no bangiye kubesha, ariko nkeka mu myaka iza uko ibintu bizogenda birakura bimera neza birashobora kumbeshaho. Ariko mu rundi ruhande ibi biramfasha nanje kunyugururira imiryango hirya no hino aho ngenda ndaca, cane cane nkaho nja kudepoza mu buzi fise intuze certificate inyemerera ko nahawe agashimwa kanaka canke nakoze ibikorwa ibi nibi nakoranye nabanaka ibikorwa ibi nibi, biba byoroshe cane kwizera jewe kumpa akazi gusumba wa wundi aba atakintu na kimwe kuri CV yiwe kiba canditseko canke amaze gukora. Rero kuri urwo ruhande birambeshejeho kuko novuga yuko jata ahantu nkeka birashika muri twese biradushikira mugoje novuga yuko ahantu no amaze kuja kudepoza akazi kenshi isanga bazi ibi bikorwa bamaze gukora bikaca byoroha yuko banyizera ndonke amahirwe yo gukorana nabo canke yo gukora muri aho hantu. Dufatiye ngaho nyene je kuvuga ikintu kikunze kugora abantu, uvuze uti ahantu maze kudepoza nsanga babizi, ariko umuntu yo kwibaza mbega ufatiye kwino ngabire ufise ubona neza byo gukundira ko uno munsi uvuga uti jewe ndabihevye ngiye gukora kandi kazi kubera narakoze nararushe barazi ibyo nakoze nonganje gukora akazi rero nicare mu biro canke ngira ikindi kintu ndabihebe ndabishire ku ruhande. Ahubwo ndiko ndakora cyane kugira mpebe kuja gukorera abandi je gukorera abandi. Ufatiye kuri ino ngabire ngene ufise ndazi yuko ata uno mwaka ugahera Imana ibikunzi kabihezagira, ndibaza yuko kimwe ne nakubwiye nshobora nanje gutangura ikintu kinini gishobora najewe kumbeshaho biciye muri bino bikorwa. Urumva nkashinga association canke organisation kanaka ishobora gufasha abo bana najewe bibaye ngombwa ikambeshaho. Ego Nizende nzitizi ukunze guhura nazo muri bino bintu uri kurakora uno munsi ni gute uzirengana? Inzitizi za mbere novuga yuko kuko bino bikorwa bisaba uburyo wanashaka turonse n'ubundi buryo twokora ibi birutiriza. Hari ibikorwa byinshi, hari abana benshi baturindiriye mugabo tukagira inzitizi z'ubwo buryo. Rero twaca dukora aho duhambije tugafasha bake baba bahwanye n'uburyo tuba dufise. Rero inzitizi ya mbere n'uburyo, hama iyindi nzitizi ni y'abantu usanga batabitahura cane ego no hava ry'amahera yabo mugabo Imana ishimwe benshi ubu baranyizera kuko biba bigoye kugira ukonvenke umuntu ari muri USA canke ari muri Europe canke ari ahandi hantu. Chancel ntimurahura mugo ukamwemeza yuko aguhijana $1 ryiwe ugomba uje kuvuza umwana, waguhe amahera yiwe ngo ugomba ugurira ibikoresho umwana. Ntiturahura duhuriye ngaho ku marezo sosio mugabo Imana ishimwe kuko bivanye n'ukungene jewe nkora. Kenshi ndakwereka avant nkakwerekana après. Ubwa mbere byari bimeze uko umwana yari ameze uko,
ariko tumaze kugira ico tumukoreye ku buzima bwiwe muri uno mwanya mezuko rero ivyo biraha icizere abo baba bashaka kumfasha abo bashaka kunshigikira hama iyindi ntambamye nkunda kugira ni y'intwaro abo mu ntwaro usanga badatahura ibi bikorwa cane ugasanga babishira muri nkuko dushaka gucafuza igihugu nkuko dushaka gucafuza kwerekana yuko igihugu canke intwaro yaha uwo mwana baherereye atacirikira kora mugabo sivyo namba kuko iyo uwo mwana tumuretse ntatabarirwe arapfa canke akamererwa nabi gusumba mugabo iyo tumutabarije nawe ubuzima bwiwe burahinduka tukamuha icizere cejo agatwenga akagira umunezero nk'abandi bana bose ego Chancel nk'izindi ngabire zose ingabire uko iri kose hari ibikorwa uyikorera kugira ngo itere imbere hari abakunda kuvuga bati ingabire ntikwiye yonyene ufatiye kw'ivyo nyene nk'ubwo umenga biraza gushobora kumbere kugora kwishura ufatiye kuri ngano ngabire ya office nibihe bikorwa ukora kugira ngo itere imbere kumbure ko nko munsi umeze siko wari uri mu myaka 3 iheze ico novuga nkora kugira nteze imbere ino ngabire yanje hariho kwiga be uno munsi kwa nkuko nabivuze je nkora ku ma réseaux sociaux cane be uno munsi turiko dukora gute ama réseaux sociaux ahagaze gute ni giki gishasha gihari be shaka gukora iki no gitumbereza he be shaka gushikanijwe ry'umwana w'umurundi kure hashoboka ncahe nkoresha iki urumva ivyo vyose umuntu abandanya vyiga ariko nkuko nabivuze sinkorera ku ma réseaux sociaux gusa ndakora n'abantu urumva abantu intwaro abo bavyeyi tuvugana babo bana urumva navyo biransaba kumenya kuyaga n'abo bantu batandukanye dukorana duhura kuko uko nganiriza divin siko nganiriza umwana muto siko nganiriza mustanteri canke buramatari canke ujejwe intwaro kanaka siko nganiriza umuvyeyi wo mu Cibitoke siko nganiriza umuvyeyi w'imakamba bose urumva abara abantu batandukanye kandi bose bakenewe kandi bose nkeneye ico ndabakurako kandi bose nkeneye ko dushira amaboko hamwe kubw'inyungu z'abana urumva tutajanye twese hamwe byongora rero bica binsaba kwiga ingene nganiriza abantu kwiga ingene fata ama reaction atandukanye y'abantu novuga muri make ko ari byo nkora mu kurangiza kino kiganiro cacu hariho benshi cane aho bantu nigeze kubivuga bati bavuga bati jewe ntangabire mfise n'imwe kuko sinzi gutamba sinzi kuririmba nta kindi kintu inzi umuntu nk'uyo onye no musa ariko arakuraba abona wewe ukora ibintu byo kwitangira abandi bimwe bikunze kwitwa ko kumbure hariho uburyo bakura ugasanga batanguye kuba abantu bafise amafaranga menshi uwo muhanura iki hamwe yo bafise ikintu nk'ico mugabo atumva ko ari ingabire nkuko twatanguye tubivuga umuntu wese arafise ingabire rero ugize amahirwe kuko igikunze kugorana ni kumenya neza ati mfise ingabire kanaka rero umaze kuyimenya ubwiriwe amahirwe ukayimenya iyo ngabire y'exploit umenye ati jewe ko mbona menga ndashoboye iki cyane sinikumire sindeke usaro nige usanga ikibano kitubera intambamye sinogenda ntabivuze kuko naje nkibitangura bijya ahubwo nawe usanga warige burya ntavyegeze ubwira gadi ngivyo nabizoshikaye ngivyo nabana kabara bigerageje okenge kari umugenzi wawe tivyo nabana kabara bigerageje ntivyakunze ngo anashaka ngo abantu benshi ngo babikora kugira ngo bibe ngo bescroque abantu urumva je nanje nkumva yuko nje guhindura irya sura kuko urumva wa muntu ya deceive abantu bizogora yuko hagira abandi bamutrustinga ngo bamuhereza amahera aje gufasha abandi bana komsa twaba turiko twicira bari abana canka iyo yindi migwi y'abantu baba bakeneye ubwo bufasha rero nkumva yuko nje gukosora ico kintu
rero niwumva hari uri karaguca intege kora kuko uwo munsi babandi ikireka ndagiprecise babandi nahora ndanaca ko nshaka kumubwira ati hewe fasha wowe ufise abantu benshi ndiko ndagirira kampanye umwana n'ubu umpostingire aka kantu akandabira rirari uwo munsi ni wa wundi aza kambira ati felicitation wakoze ikintu kimeze neza umunsi ni wa wundi nawe nanyegera kambira ati hewe dukoraniki dukora uku urumva niwahura n'umuntu aguca intege mu bwoko kintu wewe ubona ati iki ndakibona hariya kure ndakibona kiriko kirahindura ibi ndakibona kiriko kirakora ibi ntucike intege wewe ukore kandi ubone yuko uri kurakora mu murongo mwiza nta ucinyije nta ico uri kurakora nta uri kurica nta uri kuragirira nabi ni ikintu nawe wewe kiguha amahoro do it gikore ugikore nkuko mushoboye kuvyumva aravuze ati nta muntu adafise ingabire twari tumenyereye twakira abantu bacapa baririmba canke bavuza n'ivyuma ariko no musike dufise umutumire afise ingabire yo kwitangira abandi eka mbere hariho izindi zo ku ruhande muga twashinye guhagarara kwico abantu benshi bakunze kwirengagiza ariko n'ubundi bwoko bwinshi bw'ingabire buriho mu bantu batandukanye. Chancel ndagushimiye cyane kubona witabye ubutumire bwacu. Kuri nanje ndabashimiye ko namwahisemo jewe mukantumira muri kino kiganiro cyayi murakoze cyane. Ego ndabashimiye namwe mwariko muradukurikirana yari Divan dushime umutumire wacu n'umuntu asanzwe afasha abana canke mu gifaransa bo twakwita mu activiste dans la protection des droits dans la promotion des droits de l'enfant. Ego yitwa Chancel bamuhaye murashaka kumukurikirana ku mbuga nkorongorukana umenye asanzwe akoresha zitandukanye muzosanga ari bizina nyene ngira ngo nta wundi muntu yabaza ko mu bamwitiranwa akora ibyo bintu nk'ibyo bazoca babibona. Ego ndabashimiye rero naho utaha mu kindi kiganiro ingabire yawe Imana ibahezagire.